Hari ku musi w'ejo niho hazindutse hacanako inkuru y'incamugongo ku bakunzi b'umupira w'amaguru, aho hari umukinyi wa Liverpool yitavye Imana yarari kumwe na mwenewabo mu modoka. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe ndabahaye ikaze. Ati umukinyi yapfuye yitwa gute? Yitwa Diego Jota, besi muramuzi mwaziriya timu nka Liverpool. Nyimba ntiyenze umengo yarigeze no gukina muri Man City hariya. Ariko yarasanzwe ari umukinyi wa Liverpool. Nkuko bisanzwe urabizi muri ino season yariheze, uyu mukinyi yaragerageje kugwana cyane asikana itimu yiwe kure afatikanije na bagenzi we, nubwo bitagenze neza ngo bashobore kuba botwara igikombe, ariko bari bakoze ibishoboka byose baragwana barapambana barashika kure, ariko nubwo byagiye kurangira badatwaye igikombe. Ariko nubwo biruko wumve ngo uno mukinyi tugiye kuraba yarafatiye runini itimu ya Liverpool. Nimba wewe warukurikirana inkino utamuzi neza, numukinyi muri Liverpool yambara nimero 20, nibaza kuca umubona, yitwa Diego Jota. Ati byagenze gute? Nubwo ejo bari mwibarabara bari kugenda na mwene wabo niwe yaranamutwaye mbere, ubwo bari ko baradepansa canke bari ko baradura imodoka yari bari imbere, bariko baragenda nkuko koko bivugwa, ati urupfu ntaho rutaba. Nta muntu yari kwizera ko ivyo bintu vyari kuba, kuko abajya ba polisi bajejwe ibintu by'amasanganya mwibarabara baraje basanga bariko bagendera ku muvuduko wa 65 kwijana. Ubwo urumva uwo muvuduko ntabwo wari munini cyane yaho byari gutuma bagira isanganya ku buryo nk'umuntu yari gupfa. Rero bariko baradubura imodoka, ipine ica irabatobokera ko, nkuko namwe musanzwe mubizi hari gihe ugenda imodoka ukaja nk'ahantu ugafata urugendo, ipine igatoboka ukayikurayo ugashiramo iyindi hama ukikomereza. Ariko bobo ipine yaratobotse, imodoka ihita yibaranguza igira agatebetebe igwa igaramye. Ubwo nyene ubwo yaguye igaramye ikiraka, imaze kwaka abari ngaho bose ti karabaye, cabatumako igipolisi kijejwe ibintu vy'impanuka, baraza baratabara, ariko ntaco bashoboye gukiza. Bamaze gusanga uwo Diego Jota na mwene wabo bamaze kwitaba Imana. Habe no kuvuga ati bari kwirirwa barabajana kwa muganga, oya, babakuye mu modoka bamaze kuba imirambo bapfuye. Inkuru rero yagiye babaza abantu benshi, ntako ari ibyo byo gupfa gusa. Inkuru yababaza abantu benshi nuko aba bahungu Diego Jota na mwene wabo, Diego Jota ndabibutse ko ari we yarari mukuru, yarafise imyaka 28, uwo nawe mutoyi wiwe yamurusha imyaka 2, urumva ubwo yarase 26 gutyo. Ariko no Diego Jota wewe yari umupapa yubatse, ariko umwene wabo wewe nta nubwo yari bwashake, yari wa wundi nyene acishakisha ubuzima butarafatamo, mugabo yarakirimwo ariko arakora cyane kugira ngo bize neza. Rero uno Diego ndabibutse nuno mwene wabo yuko bari bivukana ari abana babiri kuri se na nyina, atawundi muntu numwe bari bavukana ari abana babiri gusa. Nyene kuriya kuntu muba muvuka muri famiye zibayabaye, kavuga ati ko turosa aba babiri reka twihiringe turabe ukuntu vyagenda, abana nibakura Imana izaba ikoze cyane. Ubwo abana bakuze bakunda umupira, barakina bavamwo ivyamamare uno munsi namwe mwari musanzwe muzi. Iyindi nkuru yagiye babaza abantu cyane ni uyu muhungu yitwa Diego Jota, umukinyi wa Liverpool, yarasanzwe afise umugore n'abana 3. Ati byari bimeze gute? Bagitangura gukundana n'umugore wiwe, barakundanye nyene atarafatisha, tanuko aratangura gukina umupira,
akenye pe ariko biza gucamwo arakina umupira birakunda nkuko twese tufise ibyo tugerageza bigakunda ari naco nama ndababwira abantu banje nama ndabagira inama buriye mu buzima gucika intege ni ikosa rikomeye cyane utazigera na rimwe wiyumvira ko wacitse intege mu gihe ikintu utaragishitsa cyangwa utarashika ku ntego wewe wiyumvira washaka kugerako. Ati byagenze gutereye ibya Diego Jota nibwo bakundanye bitaracamwo ariko biza gucamwo birakunda nkuko abandi bose bikundi ushizemo ishaka ugasenga ugakora ukisonzesha byose birashoboka. Barakora arapambana arakina umupira biza gucamwo none hashika no mu timu ya Liverpool yandika amateka akomeye cyane. Yari umukinyi mwiza, yari umusatirizi mwiza ubona yanatsinda n'ibigori cyane. Rero baza gukundana n'uwo mugore wiwe ntiyabaye nka babandi bamara kuronka amafaranga bagatangura kwinuba bo bagendana ngo ubuje ngo nakize ngo wenge ntitugikwiranye. Oya, barabungabunganye baragumana kugera naho bakora mariage. Ikintu uretse ababaza abantu sikindi, uyu muhungu Diego Jota ubundi yaramaze imisi 10 akoze ubukwe, icyo twokwita mariage bibibi nkuko abandi babivuga vyemewe n'amategeko. Hari haciye imisi 10 ubwo urumva ayikoze muri uko kwa gatandatu itariki 22 nimba itariki 22 niho yakora ubukwe. Ejo haheze aca aritaba Imana imisi 10 gusa iheze umuhungu abaragiye. Uti rero byari inkuru yimbi, inkuru y'akababaro ku bakunzi b'umupira w'amaguru kuko urumva nawe ntiba byoroshe. Ibaze nk'umwana asize, bavuga ko umwana asize yari afise imyaka, uwa mbere w'imfura yari afise imyaka 4 kuko ntibivuze ko nubwo bakundanye iyo myaka 13 n'umugore wiwe ngo batigeze bavyara. Oya, baravyaranye bavyarana abana 3. Umwe yari afise imyaka 4 ariwe mukuru. Ubwo urumva mukuru afise imyaka 4 ubwo wanyuma ngira ngo nta n'umwaka aramara. Urumva nk'abo bazokura batazi se, urumva asigiye impinja nyina, bazokura batazi se batazi nyina ngo bazoba bazi nyina ariko se ntabwo bazoba bamuzi. Rero abantu mwese mukurikirana umupira w'amaguru ubwo ndabahaye kwihangana cyane ariko nanze nihangane kuko nanze nari mu bantu bakunda ujya muhungu cyane kuko yari umukinyi ubona nyine ko akina neza kandi akina n'imbaraga kandi yarase tekinike mu mukino wiwe itangaje cyane. Abantu benshi banamuraba bakavuga ati uno muhungu uko biri kose imbere hiwe hari heza cyane. Naje ndamuravye yani yari meilleur d'équipe yashobora kuba aryohera yashitse mu kibuga nkavuga ati uno mukinyi wa Liverpool ndabona imbere hiwe ni heza cyane. Rero reka twihangane nkumbure turabe uko bizoba bimeze. Je mwari kumwe mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charité. Wewe utarakanda subscribe ndakwinginze ngo ugende ukande subscribe, ugire share, comment. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ariko nibahezagire mwenyene iduhezagirane twese.